hari indirimbo mwagiye murakora kera zamani zagiye ziraca kuri Indundi kera ngo udakoze indirimbo yawe ntuyishire kuri Indundi ntiwabura umuririmbyi nakega jambo ubwira bariko baradukurikirana kuri Indundi TV ubwira n'umurongozi wa Indundi ku ndirimbo zanyu yagiye arashirako kuri Indundi ahubwo twaronkiyo n'akaryo keza nibaza ko the CEO wa Indundi kiganiro azokiraba hari indirimbo twagiye dushira kuri ntuzenya yabo ya Indundi nibo bazishirako nibaza ko barakoze ibikora inka mu gihe cyabo kandi novuga ko bafashije abaririmbyi benshi bafashije natwe turimwo kandi ico nitwereka kugishimira Indundi yego rero nibaza ko kimwe navuga asante sana kuri Indundi big up sana kuri CEO mwenyewe ndumuhigwe ko ndagufise jewe ndumuhigwe Yesu ramufise jewe ndumuhigwe Yesu ndamufise ahubwo ngaragaza Imana nicari migisha Yesu ni witike mu byo kumumenya ni data avyagiye mbwiyo bwiza ivyo akora ni byiza ne mwamadukiza dukuye mu mwiza niratira ikiza niwe jambo rinkiza umize yurakira ni Imana itanga ubuzima wubatse kuri wo habukira ambere ubwihisha ambere ijisho mwisinya gisha ambere inkinzo reka mvuga ibitangaza kora jambo rimwe gusa mvuza arakora ntaco nokora ntaco kena kandi ndavyemeza rega no muvako noho no kwibako Kristo mwiza mukiza gitandara kinkingira umbere umutaka musegenya umbere igihome kinyegeza reka mvuga kuri wera mbaye kuri no wera iyo urenze uburenze kandi kuratamukura vyumva nabibona no kwifoto nabibonye iyo twavyutse tumeze neza tuba turi fresh iyo GSP Team ona ihagaze yicaye ngaho imbere yanyu muba mwumva muri fresh sana iyo turi kumwe na Yesu Kristo tuba tumva turenze iyo turi kumwe na Indundi TV kandi tuba twumva tumeze fresh sana mu nkundire ndabaramutse abariko baratwumviriza kuri Indundi TV ndababwira ati banza mukore subscribe kugira ngo dukore ibintu bimeze neza tubabwire bamwe mu bantu mu baririmbye dufise ngaho imbere kuri micro ya mbere ni MC Brizo umwe mu bantu bariko baragerageza guteza imbere uno muziki wa 257 tuvyemeranye aba batipe barapendeke bro vipi fresh umeze neza sana kabisa namwe twe turi cool kabisa ntangurire kuri wewe ni ryambere dukoranye kuri Indundi TV ndavyibaza je twaherukana kera kuri ya TV nahora nkorera ko zamani ariko ubu tugarutse kandi ku yindi mpwemu idasanzwe na Indundi TV bimeze gute vyifashe gute ubuzima bumeze fresh icyambere na mbere kwanza tubanje kuramutsa abakunzi ba Indundi TV bose aho bari abariko baradukurikirana muri kano kanya salute kuri mwese ni GSP Team ku mazina ni Fest Fest is ni Fest is cyangwa Fest kubera iki Fest icyambere nitwa Uwimana Feston murabona ko ibintu vy'amazina kenshi usanga umenga ni maremare gose muga kugira ngo tworoheze abantu nyene usanga bamaze kugera mu myaka myinshi naciye ndagakatangira Fest kandi no kubw'impamvu z'akazi umuziki no mu buzima busanzwe bose bazi Fest no muhira yonje muhira mbajije Feston ntawe bamenya ahubwo vuze Fest bica binyaruka si hari usanzwe uvuka mu muryango w'abana bangahe muvukana gute bimeze gute nsanzwe uvuka mu muryango w'abana 8
ego Mhm. mu bavyeyi babiri papa na mama Mhm. ego nkaba ngira gatandatu Mm. urumva ko Ugira gatandatu. Ya. tutaraja kure iyo ico kintu kiri inyuma yanyu ni GSP canke ikibazo ndagitwara kwa Bagos. mumere mikro kwanza tubanze tumuramutse Bagos harya wavuze icahe ico kintu kiri inyuma yanyu. iki kintu turakigaruka ko hanyuma nakagaruka Yes, amahoro meza Bagos niko usanzwe nzi usanzwe wita. ngamenda kuramukije wewe washoboye kudutera iteka ukaza kudutembera kugira ngo ushobore kuvugana natwe. Yeah. Nuvuga ko iteka ridasanzwe kubona Indundi yatugendeye Yes. niteka ku bisanzwe. Hama muri make ndaramukije bari kuba dukurikirana mwese aho muhereye amahoro y'Imana bane namwe. Yep. Hama ku mazina ni Theo the Bagos, Theoneste Bagosora ni nakazina abavyeyi bamaye. Ako kazina rero Bagosora. Bo ni izina ryankujije ni Theoneste Bagosora ndikumana. Nuvuga ko amazina yankujije cyo gituma naciye mfatangira Theo abantu benshi banzi kuri Theo canke Bagos. Bagos. Yeah. Cyanda yafatanye uko ari abiri ngira Theo Bagos. Nkuko nabajije mugenzi wawe usanzwe uvuka mu muryango wabangahe uvuka he? Mbo nsanzwe mvuka mu muryango w'abana batanu. Nkaba ngira umwana wa gatatu. Mu muryango wa gatatu wa gatandatu. Yep. Mvuga ndi hagati y'abantu batanu nyene babiri imbere babiri. Ariko muri GSP Team ni musanzwe muri batatu. Uyundi ari he? Nuvuga ko ubundi yafatiwe no muze mubona tugwamo nkuko mwadusanze muhira. Nuvuga ko mwaduteye tutiteguye neza igihe umuntu muteye yiteguye usanga yarondeye umwanya kugira ngo abahari. Neza ko mu mwanya muto arashaka kutugwamwo tukiri mu kiganiro canke mukazomubona ikindi gihe mugarutse kutugendera kandi. Yes. Nkuko nabajije ikibazo haje inyuma ikijya kintu kiri inyuma nico nshaka kumenya bimeze gute ni GSP Team canke ni Bagosora avuze ati reka ngerageje kwishura muri make aya n'amaguru ya GSP Team ari inyuma. Donc adufasha kugenda nk'iyo MC Brizo tubwiye ati nsanga muri kirtire nsanga ngaha umva mu mwanya niducegwa tuza ku mwanya n'amaguru tutambukisha nyene kugira ngo atunyarukishe. Harigeze kubatumira ariko ntimwashika ku mwanya. Nibaza ko kiya gihe urabizi ko ibintu by'igitoro nawe byari byabutse. Reka atwinjire neza mu kiganiro iyi nibaza ko yari nk'indamukanyo. Uno musi nabasanze mirabwira ngo tuganire bimwe mu bikorwa mu mazi imisi muri ko murakora ni GSP Team yatanguye byatanguye gute umuziki mwiyumviriye kuja hamwe gute kugira ngo muyite GSP Team. Muri make yageje kuvuga uko GSP Team yatanguye neza na neza. GSP Team itarabaho twatangiye turaba danser dutamba danse moderne nkuko abantu benshi babizi. Tugatamba tukaja mu competition atandukanye yo gutamba iki tugatamba hirya no hino hatandukanye aho ico gihe bivuye nuko monde y'ico gihe abajene bose dance novuga ko yari ku rundi rwego. Rero twatangiye dutamba twitwa Darren Crew. Hama mu nyuma rero ibyo gutamba byaje gusa n'ibintu bimengo biriko bigenda biyumbagira ubona nyine ko hasigaye hatamba abana generation nshasha gusa. Mbo nuvuga yuko turabihagarika muga bivuye nuko twe dusanzwe dufise ingabirano yo kuririmba kuko imbere yaho twarakorera muri eglise. Twarabaririmbye muri eglise mu Sunday school cubibona nk'ivyo mugabo bivuye nuko niyo myaka twe twamaze kwigira abandi bantu humva kabisa ko umengo ibintu byo mu Sunday school byo mu eglise nturiyenterese cyane nabyo. Rero twisanze twabihevye byo gutamba twiyumvira ikintu dushobora gukora kugira ngo umuziki wacu nkuko twe dusanzwe tukunda tugumemwo no twaje dutangura kuririmba. Mbo tugira icyumviro cyo kuririmba hari muri navuga ko hari 2011 mu mpera turagira icyumviro cyo kugishiraho team nyene twumva nyene ko dushobora kuririmba natwe nkuko abandi bose babikora
kuko twari dusanzwe tubikora. Rero icyimviro tumaze kugira twagiye kujya muri studio 2012 dukora indirimbo yacu ya mbere tutaritwa GSP Team, izina tutararitora. Mwari mwitwa bandi? Mbo novuga yuko twari tugifise rya zina nyene rya Darren Crew. Twavuga ko twari tuganafata n'ingingo yo gukizwa canke ngo tugiye kuririmba gospel kugira ngo tuzane benshi kuri Kristo. Ico gihe mwatamba za ndirimbo z'isi muri dance moderne. Yego nizo twatamba. Hama rero ico gihe tumaze gutangura ndavyibuka turakora indirimbo yacu ya mbere tuyikorera kwa Corida Magic, agikorera mu Gatumba. Tumaze kuyikora rero niho twimve none ino ndirimbo tuyirisohora twitwa bande, ni abande bayikoze. Niho icyimviro cyo kugira team charge. Tumaze kugira icyimviro cya team, niho team twace twita God Saves. Bisigura GSP. Yari God Saves yonyene. Hama tugiye muri studio turaregistra, turavuga iryo zina, abantu bose batubwira ngo iryo zina ngo mengo ntirikwiye neza, ngo raba ukundi hari akantu kabura. Akandi kantu kabura. Niho twegera mu brother wacu Mitsa, acha tubwira ati mbo ndumva mwaragerageje gutora akantu keza, akazina keza, ariko nimwongere ko people, Imana ikiza abantu. Acha tumva ko kantu niko kabisa karamacingana. Niho twacha tutora GSP. Dushira ko team imbere kaca kaba GSP Team. Urumva ko akantu gasona neza. Umuntu akumvise kumva GSP Team ati babatipe ba. Novuga rero ko ico gihe twace dukora indirimbo yacu ya mbere. Ce tuba dutanguye umuziki. Muri ubwo buryo ni ico gihe nyene twatanguye 2012. Novuga ko kuva ico gihe gushika ubu urumva ko haciye imyaka myinshi. Ni myinshi. Miyo myaka mwaciyemwo nizihe ntambamye mwahuye nazo mugitangura kuririmba umwuga wanyu wa gospel, mwinjira muri gospel? Nizihe ntambamye mwahuye nazo? Novuga ko icambere na mbere kuririmba gospel, uririmba hip hop, ikintu abantu benshi mu myaka ya mbere yacu tugitangura batatahura, ahubwo bumva ko ari ubusazi, bafata n'aba bana ibiki byabafashe, ibi ni biki batuzaniye muri gospel. Kubera iki bari kubakora music ubu batari kubakora nka ba Dudu ba Fortra, kuntu bakora ba Polinaire. Rero novuga ko iyo yabaye intambamye ya mbere muri music yacu. Yabaye intambamye ya mbere ku buryo twisanze abantu batadutahura, byari bigoye ko badutahura, bati iyi ni gospel bakorera Imana mu buzihe nzira, ubuhe buryo. Iyo novuga ko yabaye intambamye ya mbere. Izindi ntambamye ni zijanye ni uburyo, ukuntu umuntu aja muri studio, ukuntu umuntu aronka amafaranga, basi ko turakoresha mu uburyo mugabo ntitubugarutsa. Urumva izo zose ni intambamye ngo ushe gushika kuri ku rugero rwo gukora indirimbo, ukore audio, ukore video, hamubone kwishira mu bantu bayumvirize. Urumva ko ukoresha uburyo butari bukenya, kandi n'uburyo byaba bigoye kugira ngo ucusho kuburonka ubwo nyene mu gihe ubikeneye. Nkuko twari twabibabwiye, twabasanze muhira aho basanzwe baba. Basanzwe ari batatu, bari babivuze ko umwe yari yafatiriwe yagiye ahantu ariko aragarutse. Namubonye bagosi yicare hagati canke yicare kubera yatevye aca yiyaranja arabaho yicara. Okay, ikintu cya mbere cya kumenya kuri GSP Team imbere yuko tumwakira Jack, nike kintu mudahuriza ko mwese yo muri kumwe? Urabona deja ikintu cy'umwanya haje kiragoye. Ikintu cy'umwanya kiragoye. Nuyakunda kuvuruka. Nano kiriwa ndavuga n'izina ryiwe, ubonye n'ubwiwe ariyitse. Kandavuye Mike. Nubonye n'ubwiwe Mike. Okay, Jack. Ndaramukije abantu mwese muri ko muradukurikirana. Abakunzi ba Indundi. Ciye wiyorosha rero. Ciye wiyorosha. Ndaramukije na Blizo. Big up sana mzee. Yes. Muko fresh.
ama bavuze ngo ikintu cy'umwanya burya ikintu cy'umwanya nyine umuntu aba yafatiriwe kugira bishike ntashobore kuboneka kuko haba ari ibintu byamufatiriye rero nari nafatiriwe nk'uko nyine bimeze munyihanganire sana siko none kenshi arafatirwa dufise akazi kenshi ariho ukunda kubita ngo muri aba international bosses uyo muntu ntiyabeshe vema turaba international yesi tutarandiriye nkuko nabajije bagenzi bawe ninde bakwita Jack nde Jensanzwe ndakuze ariko ashobora kwidondora ariko aratukurikirana usanzwe uvuka mu muryango w'abana bangahe uvukana nande muri abo turi muri kumwe ngaho ko mbona mwese musa bon ku mazina nitwa Jack irakoze ko babivuze nyene gusa nyene nitwa Jack irakoze n'iryo zina abantu benshi bazi namigisha banyigishije n'ibyo bari bazi gusa nyene urumva kuri karangamuntu haca haba ko Jackson iryo zina no kuri X-ray ryanditseko ni Jackson mugabo abantu benshi bazi Jack ryaraboroheye kubera ko urumva ko rica riba rigufi no mu kurihamagara riroroha kuvuga cyo kimwe na Jackson udafise nicyo usanga wihekenye ibyuma uwo bita Bagosi avuka mu muryango w'abana agira gatatu nimba nihenze first nawe agira gatandatu we nawe ugira kangahe ngira gatanu mu muryango w'abana uyiti bisigura ko mwese muvukana bon turavukana muga uburyo tuvukanamwo papa bacu baravukana urumva ko turi aba brothers muvukana na first tuvukana na first niwe Musa mugabo mu muryango donc mu maraso sinige no bivuga ku bavyeyi bacu urumva ko abavyeyi bacu deja bahuje amaraso rero nabo bakomoka kurumva ko haba hariho amade nagenda ko na maraso amwe muri twese urumva Bagosi aca bamukuru wa aca bamukuru twavuze byinshi bijanye na GSP Team ariko ntituza kubigarukako ushaka kumenya ivyo twavuze uzohera ikiganiro cyose gushika aho twari tugeze muco bandanye uraba n'ibisigaye ariko turashaka kumenya twinjira neza ku ndirimbo yanyu muheruka gusohora ni indirimbo ubona ko yabikoze neza ndi umuhigwe inyuma y'iyo mwakoranye na Masezerano vyagenze gute kugira mwiyumvire gusohora indi clip video ikaza ari song yiwanyu atawundi muntu mushizemwo ngo mugire collab bon kugira twimvire gukora twenyene twari duherukira kuri featuring turavuga tuko biri kose n'utwokora kandi featuring reka tumande twikorane natwe turekure kandi si yo gusa hariho n'indi yaje imbere yayo yitwa Paradise twakuze turi Paradise nibaza ko ama featuring vraiment turagerageza gusaba featuring abantu ego hariho n'abadusaba featuring naho bataraba benshi cyane ego turakora ama featuring naho nyene murakora ama featuring nizihe featuring mutegura gukora kuri urabona ko mwabaye nk'abantu bazimye inyuma ya Masezerano muriko mupanga iki izindi ndirimbo featuring muriko murapanga nizihe bon icyambere na mbere navuga coco umuntu wese yoba akeneye gukorana na GSP Team turashaka gukorana nawe GSP Team n'ukuri ntituvuga ngo dushaka gukorana nabaje canke bajya umuntu wese aba yumva ko ashoboye gukorana natwe turashaka kumusapotinga tugakorana featuring canke naka dusapotinga kuko dufata ko featuring ni ikintu kiba kije kwungura kuri twebwe swatuye umuntu ari mu artiste ariko arakora natwe tuko turakora hari abantu bamukurikirana natwe baca badukurikirana biciye kuri iyo featuring canke natwe tugafasha iyo muntu kugira ngo abantu bamukurikirane baba basanzwe badukurikirana rero ku ruhande rwacu natwe gusaba abandi nibaza ko turabikora kandi nkuko dusanzwe dufise urukurikirane two turategura gukora nibaza ko n'indirimbo zisigaye zitazohera tudafise featuring nk'imwe canke zibiri mu ndirimbo zisigaye ijye nibango twibi gukora indirimbo zishika kuri hajya n'izindi yaragira rinene ryose mu ndirimbo tumaze gukora za album turafise indirimbo zishika kuri zitatu
niya kane irahari hariho n'izindi ziri muri studio kandi ego nibaza ko muri izo rero hariho abo tuzokwiyumvira ko tuvuga ati abantu turakorana reka dusangire igikorwa kugira ngo abakunzi bacu babashe kuryoherwa babashe canke n'abakunzi babo nyene babone ko hari tutikorana twenyene kuko iyo ukoze album burya ubufise nibaza ko ubu wibungenze hanyuma uyishize ahabona wumva ko ninde ubuvyaye babibarutse n'abana 12 canke 10 numva ko bure ku ikintu kinini cyane tukiri ngaho murumva ko muri mu bikorwa kandi ibikorwa bibahesha gushika ku rundi rwego hariho izindi team ziko zirabikora neza muri gospel hariho Ipendo Sound hariho ba Redemption Voice n'abandi bagiye batandukanye Victoria's Team MTC n'izindi ziriko ziratahukana ubushimwe bugiye butandukanye mwebwe mwitegurira gute namwe n'imyaka mumaze mukora kuko simike ndabizi n'imyaka nka 10 ningahe mutanguye umuziki muriko mwitegurira gute namwe kuza muratahukana ubwo bushimwe butandukanye hanze y'igihe kuno ngaha mu gihugu iwacu bon kuri ico navuga turamaze kuja mu top 10 menshi kandi urazi ko na top 10 rafise urusha rwo gutanga ubushimwe kumbure hari icyo tumaze gutsindira bakavuga ati indirimbo yacu yanyu yabaye ya mbere bakaduhamagara bakadukoresha bakadufelicita urumva ko navyo nyene hari gihe bishika canke indirimbo zacu zikajya mu higanwa mugabo nibaza ko ataraba ama award menshi tumaze kuja guhiganwa muri muga nibaza ko Imana iri kumwe natwe first mu ma award menshi ari karatangwa muri gospel ntituriko turabona mu participamo bibaza ko ari yihe mpamvu ivyo bintu biba ugasanga harimwo Redemption Voice MTC mugabo GSP Team mukaburamwo ni ikihe kintu kibura muri GSP Team kugira ngo mwitabire namwe amahiganwa nkayo canke mwitabire kwakira ubushimwe nk'ubwo bon kuri jewe ngirageje kwishura nka GSP Team nuvuga ko nta kintu kimwe kibura kuri GSP ariko nkuko nama ndabivuga igihe cyose iyo umuntu ateguye ikintu yamafise abantu biwe bafise ku mutima rero abo bantu bafise ku mutima muri iyo top 10 aba yateguye kenshi ni bantu bashira ubwa mbere rero mu gihe bateguye top 10 GSP ifise indirimbo shasha kandi indirimbo iri kirakubita hirya no hino hama ntitibone muri iyo top 10 bisigura ko muri urwo rutonde rw'abantu nta ntibirimo kandi majambo kuba mutayibona mu ma top 10 ariya canke mu mahiganwa ajya najya suko idafise ibikorwa vyiza ibikorwa vyiza birahari ariko nuko mu rutonde rw'abo bantu GSP Team ntibirimwo ego kandi baza ku munsi twagiye muri zo top 10 azo bari gukubita azoba ari gushwanya turinjira mu ndirimbo Ndumuhigwe ni indirimbo ubona ko yakozwe ku masanamu ari international kuri drone y'ubumesha hariya hejuru kuri etage nyene muri hejuru y'igisagara yabatwaye uburyo bungana gute nibihe bintu bibiri byabagoye mw'ijya video urabona hajya bavuga mu kirundi akeza karigura kandi iyo umuntu amaze avuga ati akeza karigura biba bigoye ko ashaka kudetermina agaciro kako keza rero ni indirimbo yadutwaye amafaranga menshi muri rusange kandi nibaza ko hari n'igihe usanga binagoye ko tuvuga ati mbe hagiye hari igihe mbaza ati mbe hagiye kugenda umuhigi yatwaye angahe kuko wisanga uri ahantu kuri tele bakavuga ati hakenewe amahera angana uko yakaba yasohotse uriya muntu wa location akeneye amafaranga angana uko wawundi yahinduye vya bindi uburyo bakamera bimeze uko bivuze ko indirimbo Ndumuhigwe muri rusange yatwaye uburyo bwinshi kandi ntitwicuza oya kuko resultat zayo turazibona kuko biraryoshe gukora ikintu umuntu wese ahubwira ati guys mwarakoze ibintu byiza cyane kandi baza ko n'igikorwa gikurikira turindire kizoba ari collabo kizoba kimeze gute
navuze murindiye urashobora kutwibira akabanga ariko ntaco ariko turakunze kubona ayandi matimu akorana hagati yabo ugasanga banaka bakoranye na banaka canke naka mukaranga bahamagaye banaka muri gospel barakoranye mwebwe nta projet muri ko murategura imeze nk'iyo gukorana n'indi timu kanaka ba gose Jino vuga yuko icyambere na mbere nka GSP Team yes bo twifuza gukorana n'abandi bantu ariko twifuza gukorana n'abantu babishaka nabo bifuza gukora rero mu byo dutegekanya mu byo dutegura turategura ko dushobora gukorana n'abandi ba artiste mbere atari uko dushobora kuvuga ngo turi limite ku ba gospel gusa bose oya dushobora gukorana n'umu artiste tubona yuko ya message yacu ishobora gushika kure yes ya message dutanga ishobora gushikira abajye bakunzi biwe ishobora gushikira n'abandi bantu bazi uwo muntu yes urumva rero mu nteguro yacu nibaza ko ico kirimwo mu guheraheza muri mwebwe harimwo aba rappers ni nabatumira muri hari ikiganiro na mpora nkora mugasi mperutse kugikora kubera umwanya ninaza ngaha muhira nkavuga ati dukubite ico bita Indundi freestyle show muri ready je nibaza nkuko wadusanze ngaho utatubwiye ngo ndaje twe tugora twiteguye kuko ijambo tuguma turifise iguma ridudubiza iguma ridudubiza iko rirababiriramwe tuguma twiteguye kubwira isi ko Kristo akiza nkuko ari GSP Team God saves people urumva nibaza yuko nta kibazo niwaza tuzokora ikibazo mfise kuri Jack niwe aririmba ahibongoza muri mwese muko muri babiri turi batatu eko muri batatu ba Plito nta kuntu ntihariho hagera igihe ukavuga ati uno musi bamize cyangwa uriyemera wowe nyene muri wowe uriyemera cyane maze urumva je kwisanzwe indirimbo ya mbere nanditse koko nanditse yose yari rap twakorana tugira rap presque ukunyene mutubona twagira rap mugaragera igihe mvuga ati no twese nitwo barapere kuko twitandukanya kugira ngo basi n'umuntu atwumvirije ashobore kwitora umuntu yumviriza akunda rap ashobore kwitora cyangwa umuntu akunda R&B ashobore kwitora rero nicyo gituma nahisemo ko cyangwa mu R&B ubundi nari umurapere abantu benshi basigaye bakwita uko ari Chris Brown dufise mu Burundi yes yindi ntabyo niyise bibaza ko ari abantu babibonye ko urwego ndiko ari rwo kwa Chris Brown Chris Brown yego no muririmbyi abizi uramukunda ariko uramufana ego ndamukurikirana Chris Brown hanyuma kandi ndamukunda vraiment Imana yaraduhaye urusha rwo gukunda hanyuma kandi uretse n'ibyo Chris Brown narashoboye kumukurikirana mu kwaruka kwanje nkiri umupeti muto ndiko ndirondera mu cyo kuririmba naramumviriza cyane nakunda indirimbo ziwe gose naragerageza gusubiramo ukuntu aririmba kugira ngo numve ko ijwi ryanjye ryotera imbere rero nimba abantu bumva ko hari akantu nibaza ko no munsi ndi Jack sindi Chris Brown canke sindirimba nka Chris Brown gusa narigeze kuba ngerageza gukora gusa nkawe kugira ngo numve ko notera imbere urwego ariko reka rero tugendere na akapera ku ndirimbo ndi umuhigwe nindatangura ndashaka gutangura n'ubundi nije ntangura ega n'ubundi ni utangura ubasanga haboro barabapoyesheje well GSP Team urambaye nawe wanye nawe mwijuru no mwisi nibuganje ubuhungiro bwaba kwambaje Yesu uri Imana imwe waramamaye
rutare manu hambaye kuri we niho nubatse rutare manu hambaye kuri we niho nubatse ndumuhigwe ko ndagufise hey ndumuhigwe ko ndagufise ehe jewe ndumuhigwe ehe hey Yesu namufise jewe ndumuhigwe hey Yesu ndamufise ahubwo ngaragaza imana ndicyari imigisha Yesu niwe tike mu byo kumumenya ni data abyagiye mbwiyo bwiza ibyo akora ni byiza niyo mwamadukiza yadukuyemo mwiza niratira icyiza niyo jambo rinkiza umize yurakira ni imana itanga ubuzima wubatse kuri wo habwo gukira ambere ubwihisha ambere ijisho mwisenya gisha ambere inkinzo reka mvuga ibitangaza akora jambo rimwe gusa mvuza arakora ntacyo nokora ntacyo nokena kandi ndabyemeza rega no muvako neho no kwibako Kristo mwiza mukiza gitandara kinkingira umbere umutaka musegenya umbere igihome kinyegeza reka mvuga kuri wera mbaye kure no wera uri gitandara kiza kanje uri urutare n'ubuhungiro bwanje ndahiriwe ko ndagufise oh ndahiriwe kuri mu ruhande rwanje Jack, thank you so much Jack. Nk'abarangiza kino kiganiro ni indirimbo Ndumuhigwe iri kuri YouTube kuri uno mwanya abariko baratwumvira turaza kubaha link muri description canke muri comment kugira ngo baje kubashigikira akajambo kanyuma canke ikintu mushobora gushikiriza abariko baradukurikirana kuri Indundi TV ndetse n'abariko baradukurikirana bari hanze n'abandi bari ngaha mu gihugu mugabo avuga ati turashobora guterera uno mugwi kugira ngo utere imbere babafashe gute bigende gute bon je kintu navuga kuri ivyo icambere na mbere GSP Team sivuga ngo turi kwija ibintu byose n'umurundi yaravuze ati umutwe umwe wifasha kugira iki gusara ariko ntiyifasha gusaba rero nka GSP Team turashaka kubabwiye ati umuntu wese yumva ko afise ikintu yoshigikira kuri GSP Team nukuri murahawe ikaze cyane murahawe ikaze gose ari mu buryo bw'amafinance cyangwa mu buryo bwo kuduterera ikiyumviro kavuga ati GSP Team bikora neza mugambona mwo kunguramo iki mwokuramo iki mugashiramo iki ibyo byose turabyakira urashaka kuvuga ati jewe nshaka ndaba supporting mu buryo bw'amarare bw'amafaranga kugira ngo ibikorwa byanyu dukomeze kubibona biri update cyane navyene turashaka kubishima kuko nka GSP Team naho dukora ego turafise staff mugabo twegene turakubita imitwe tukarondera kugira ngo dushobore kubona ko ubutumwa bwacu two turabusohora bukaja habona canke bukagerageza gutambuka aho tubona ko dushobora gushika mugabo hakacavuga akacahaboneka nk'undi muntu avuga ati jewe nimba mwebwe mushobora kugira inguvu zibashikana mu Burundi nanye ndashobora kugira inguvu zibashikana muri state canke zibashikana hehe na hehe hatandukanye kw'isi abantu bose turabakeneye urashaka kubiri kuri dukurikirana n'umwanya urashaka kugira icyo ushigikiye turafite platform zitandukanye nka YouTube yacu urashaka kutwiyabonako turafise page yacu urashaka kutwandikira nimba ari cyo wifuza guterera kuri twebwe icyo cyose uko kiri kose ukatwandikira kuri Instagram canke kuri Facebook hose canke Twitter yacu hose wandika GSP Team mu yandi majambo donc ndabivuze mu rudome rumwe mu Kirundi twandika irya genyene y'ikirundi muyibona na C na P aho muri izo ndome zitatu hagati yazo hari uburungu bubiri na team kuri first
hari indirimbo mwagiye murakora kera zamani zagiye ziraca kuri Indundi kera ngo udakoze indirimbo yawe ntuyishire kuri Indundi ntiwabura umuririmbyi nakega jambo ubwira bariko baradukurikirana kuri Indundi TV ubwira n'umurongozi wa Indundi ku ndirimbo zanyu yagiye arashirako kuri Indundi ahubwo twaronkiyo n'akaryo keza nibaza ko the CEO wa Indundi kiganiro azokiraba hari indirimbo twagiye dushira kuri nozenya yabo ya Indundi nibo bazishirako nibaza ko barakoze ibikora inka mu gihe cyabo kandi novuga ko bafashije abaririmbyi benshi bafashije natwe turimwo kandi ico nitwereka kugishimira Indundi yego rero nibaza ko kimwe navuga asante sana kuri Indundi big up sana kuri CEO mwenyewe ama isigaye byo nibaza bagose akajambo washikiriza abariko baradukurikirana kuri Indundi akajambo kambere no kubashimira kubona bashoye gufata kanya bagakoresha amamiga yabo bagakoresha umwanya wabo kandi bashoye kumva ico GSP Team ivugana nabo bashoye kumenya n'amakuru menshi kuri GSP Team ico ni ndabashimira hama ikindi naco ngigwa ko ndabibutsa nkuko abandi bagiye babivuga bishishikari kudukurikirana ku mbuga zacu niyo support novuga ko ari yo support ya mbere Instagram Facebook YouTube Twitter hose badukurikirane kugira ngo message dutanga ishishikari gushikira benshi kumbure wowe irashobora kugufasha igasanga wowe ubigizemo uruhara itumye ishikira n'undi muntu ikamufasha urumva nawe wewe muri bwa butumwa twatanze ubufisemwe uruhara rw'iwawe novuga yuko support ya mbere niyo utaragira subscribe kuri channel yacu ya YouTube anyabangukireyo asimbireyo turaza kubaha link muri description canke muri commentaire yego vyo bavyiza kugira ngo bashishike kuguma badukurikirana amikindi naco no gushimira mwebwe mwashoye kutwimvira ko Indundi turabakuriye ubwatsi niko bakunze kuvuga mu Kirundi yego kubona mwashoye kudusanga muhira kumburi mwari kugenda n'ahandi ariko thank you nibaza ko niki ni ikintu kidasanzwe ari cyo twatanguriye ko kare bibaza ko navyibagiye ikijya kintu kiri inyuma yanyu wari wabivuze shaka ari ko amaguru ane ya GSP Team twavuze ko tuza kubigaruka ko ariko ni bon reka rero ni Ferrari namwe mwakoze kuma uno mwanya shimira na muvukanyi wanyu MP the baddest igikoko yatumye ndabaronka uno munsi yabikoze cyane kugira ngo ndabavumbure neza muri muhira ariko ni fresh sana nibaza ko n'uyu ari mu kino kibanza ni jisho rya staff nibaza yuko iyo utaca kuri we niho ari kudusanga uko awari undi yayice mubaze none GSP Team nibiki murimo ko musigiye mugendo kuntu nyene munyarutse ibintu nibaza muga ko ari ngaha nta kibazo n'amahoro menshi reka dushimira bari ko baradukurikirana rero kuri Indundi TV ndabibatsa ko yari MC Brizo kuri microphone ya mbere ya kabiri naho nari kumwe na GSP Team ni bagosi canke bagosora Bagos Theo twari kumwe na Fest canke Feston ari kumwe na Jack irakoze ndababwira ko ari umugwi wifashe neza ufise n'ingendeshwa imwe mu migwi iri kirabikora neza muri Buja Flavor ndababwira ati genda mubashigikire twabahaye kwanza link muri description no muri commentaire genda wiyumvirize impano z'aba batipe abo batipe bararenze reka rero ndababwira ati ciao tubonane mu bindi biganiro.